ndabahaye ikaze inshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM y'Ugwaruka. Iyi radio isamirana kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditse Radio Peace FM y'Ugwaruka. Turi kwigerekezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2024. Amakuru twabateguriye akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira. Uwahoze ari umushinga amateka Manase Nzobonimpa aragirizwa n'umugambwe Sahwanya Fodebu ko ari we yinyegeje inyuma yiburabuzwa agatotezo n'isamburwa ry'ingoro z'umugambwe. Muraza kumva Nkunziza Patrick atwara Fodebu. Nakamara maza kubona ubutungane bw'u Burundi bwankira burundu ko muganga Sahabo ashobora kwivuza gushika naho arembera imbere y'ubucamanza mugabo ntihagire ico babibonamwo. N'umwihwezo wa Felix Niyonkuru wo mwishira hamwe Kavib muca mu vyumva. Imana wakoze bikomeye wewe meye kudukora muri Kongo noshimwe Mana Imana yo mwijuru. Ako nakamwemwe k'impunzi zaraye zitahukanywe mu Burundi zikuwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mw'isite ya Murongwe. Ukutumvikana n'abanyekongo babakiriye niyo mvo yo gutahuka navyo twabibateguriye. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Uriko arayabashikiriza ni Jeanne d'Arc Gikundiro ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese. Kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi kuko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no atange mu confond de choses ntimucanga ibintu ditwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa woroza gufata abantu ugahita abashikirangaji bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya iki igihugu kikava mu kene. Ndogenda bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho na bwo. Radio Aya makuru tuyahereye mu vy'ubutungane. Inyuma yaho sentare nkuru isubira mu imanza ya Gitega imwejereje umunyagihugu Emilienne Sibomana arashavundiye mu mvuto mu gihe amategeko avuga ko yari guca arekugwa buno nyene. Abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abanyamategeko bavuga ko ivyo bigaragaza ko ubucamanza bukoreshwa, bagasaba umushikiranganje w'ubutungane kurenganura uwo mukenyezi. Vyinshi kuri iyi nkuru na Albert Mahiki. Kwigenekezo rya 10 mu Kakaro umwaka wa 2024 abaryango b'umufasoni Emilienne Sibomana bari bahimbawe inyuma yo kumva ko sentare isubiramo imanza ya Gitega yejeje uwabo ku caha yagirizwa co kwambika ibara umusaseredoti murezi wo kw'ishure Christ Roi ryo muri iyo ntara ya Gitega. Mu gihe Emilienne Sibomana yarasanzwe ari umunyamabanga w'iryo shure ryo kumushasha yabariye umushikiranganje w'indero mu nama ko umuyobozi w'iryo shuri agoba izaragiye agatomora ko ashurashuza abigeme bo kuri iryo shure. Ariko François Havyarimana umushikiranganje w'indero inyuma yo kwanka kuvugana mwibanga n'uwo mukenyezi nta nico yakoze canke ngo agira amatohoza
yako kabi kabishe kuri abo baregwa. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko umushikiranganji w'indero François Havyarimana yoba yaciye ahabwa igifukamunwa uwo musi nyene n'uwo muyobozi. Emerienne Sibomana nawe atabwa mu buroko hari muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2023. Igenekerezo rya kabiri mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2024 abacamanza ba sentare isubiramwo imanza ya Gitega barariye umutima amenyo baramweza, ariko biragorana kubimenyesha mpaka umugwi CNDH uhagurutse. Yamara naho yarumenyeshejwe ko yejejwe igenekezo rya 10 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2024 n'ubaracare mu mvuto ngo kumva yuko parake kukira sentare isubiramwo imanza ya Gitega yaciye yunguruza urubanza nyuma y'imisi ibiri gusa igenekezo rya 12 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2024. Abaharanira agateka kazina muntu eka n'abanyamategeko baganiriye na Radio Peace FM ejo ry'ugwaruka bamenyesha ko nubwo parake yunguruje urubanza Emerienne Sibomana atari kuguma mu mvuto ngo kuko ingingo y'amajana 262 n'iy'amajana 326 zo mu gitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa zitomora ko yari guca arekugwa ubwo nyene akazoburana yitegenza. Basaba umushikiranganji w'ubutungane kurenganura Emerienne Sibomana narijya ubwo rubanza rwiwe rwerekana ko ubucamanza bw'u Burundi bukoreshwa. Twabibutsa ko Emerienne Sibomana ubwa mbere sentare nkuru ya Gitega yari yamuciriye gufungwa imyaka 5 n'ihadabu y'imiliyoni 5 mu mafaranga y'amarundi. Albert Maheke urakenuye n'akamaramaza kandi biteye isoni kubona urwego rw'ubutungane rudashobora gufata ingingo ngo umunyororo yivuze mu gihe akitswe n'amagara. Ibi bishikirizwa n'ishirahamwe Kavib, bakaba babishikirije inyuma yaho muganga Sahabo aburijwe uburenganzira bwo kwivuza n'umukuru w'ibohero, mbere akanakoreshwa urugendo runini ari nako guca arembera imbere y'abacamanza mugabo ntihagire ico bibabwiye. Kurikira Felix Niyonkuru, umwe mu bagize ishirahamwe Kavib, kuri mikro ya Claudine Ndayishimiye. Twarumvise ko amagara ya Dr. Sahabo ameze nabi cane, kambere bikaba byagiye kugaragara ahashikiye n'imbere y'abacamanza wagiye kuburana. Ivyo rero nkavuga ko ari amakosa akomeye cane ku rwego rw'ubutungane, mpereye cane kusanzwe arongoye ibohero rya Ruyigi. Dr. Sahabo asanzwe afungiwemwo, wewe yabona ko maze igihe kirekire agwaye anasaba uruhusha rwo kuja kwivuza, mugabo ukamenga ntabibona, ukamenga amagara y'abanyororo yiwe ntayajejwe. Ikibabaje ni ingene banahavuye babona amaze iminsi agwaye ativuje, bakamuvyura ijoro ngo saa 11 y'igitondo, bakamugendesha ibirometero n'ibirometero avuye mu ntara ya Ruyigi aja ngo kuvyo kubita kuburana mu gisagara ca Bujumbura. Eka mbere n'ahashikiye n'abacamanza bakaba mbere bashoboye gusasa isaha za 8 y'umugoroba Christophe iriwe ngaho ari ndembe. Eka mbere agahava arembera imbere yabo bacamanza nyene. Eka n'inyuma yaho bikaba vyaranagoranye cane kuronka uruhusha rwo kuja kwivuza. Ivyo rero tukabona yuko arakamaramaza biteye isoni ku rwego rw'ubutungane rwitwa ko ariho rwategerezwa kubahiriza agateka kazina muntu mu gihugu bwa mbere. Aha rero twagomba gutera kamo ubwo rwego rw'ubutungane, duhereye cane kuri abo bajejwe amabohero na cane bajejwe ibohero rya Ruyigi, tugasubira kubashikiriza amanza, vuga cane mushikiriza amanza mukuru wa Republika. Wewe ariwe yarajejwe kuraba yuko amategeko mu gihugu ariko arakwirikirizwa, eka mbere yashobora no gutanga uruhusha no gutegeka mbere abo bayobozi b'amabohero yuko ata muntu yosubira kumererwa nawe mwibohero, mugabo akaraba hirya ntihagiye na kimwe akora. Tukavuga umushikiranganje w'ubutungane, wewe mbere asanzwe ari we anashiraho abo bantu bose dushije kuvuga yuko ibi bintu bimaze iminsi bivugwa. Abanyororo mu mabohero atandukanye bakama bariko barasemerera yuko amagara yabo abayeho nabi cane,
narijya kwivuza ku munyororo sinovuga nibwirizwa ryategerezwa kubahirizwa ku munyororo wese n'amategeko yategerezwa kubahirizwa kuko ubuzima bw'umunyororo ni nk'ubuzima bw'abandi bantu bose imbere y'uko umunyororo ni umuntu kandi ategerezwa kubahirizwa mu burenganzira bwiwe tukavuga n'ukuri yuko bo kwikubita agashi abo duhejeje kuvuga baravuga yuko atawuhora ku ngoma ibi bariko barakora nobamenyesha nkanabibutsa yuko bihanwa n'amasentare mpuzamakungu ejo canke hirya ejo ibi bintu bazobibazwa kandi abo bose bariko barababwira ngo uyu canke uriya ubafitiye inzigi canke iriya ngo ntaronke uburenganzira bucanke buriya ejo bazobihakana maze abaribo bakubitwa intaye mu gahanga kuko bitewe butebuke ubutungane amategeko azosubira kubahirizwa mu gihugu c'u Burundi maze ubutungane busubirane iteka. Uwo akaba yari Felix Niyonkuru wo mwishirahamwe Kavibe. Muri politike umushingamateka Manase Nzobonimpa niwe yinyegeje inyuma y'agatotezo kaguma gakorerwa umugambwe Frodebu bishikirizwa na Patrick Nkurunziza arongoye uwo mugambwe akaba abivuze inyuma yaho ingoro y'umugambwe Frodebu isamburiwe n'ugwaruka rw'imbonerakure rutumwe na Musitanteri Nadine Nibitanga hamwe na Manase Nzobonimpa bikaba vyabereye ku mutumba Butembe zone Butanuka komine Mpanda intara ya Bubanza ni mu gihe bari mu myiteguro yo kwinjira iyo ngoro ku mugaragaro kuri uyu wa gatandatu uza w'igerekerezo rya 14 Nyakanga umwaka w'2024. Mutubajije mu ntara ya Bubanza baraye zambuye ingoro mugambwe Sabanya Frodebu barabibonye ibi biteye isoni ata muntu n'umwe yoreka kubyiyamiriza. Twebwe rero ico tubivuga ko si kindi tubona ko hari umugambi ugayitse bariko baragirira umugambi Sabanya Frodebu. Nitwebwe tuvuga amajambo menshi rero twiyumvira ikintu ca mbere mwarabonye ko ari ingoro y'umugambi Sabanya Frodebu yabanje gusiba ngo barayisiba amarangi yose yariko hama mu nyuma mbere baraza bongera ko n'andi marangi byari bihagarikiwe n'umuntu yitwa Manase avuka hariya nyene mu ntara ya Bubanza. Ivyo rero nibaza ko ari we yatanguye ugo rugamba rero nibaza ko ari bakirubandanye ari bari koragwana n'umugambwe Sabanya Frodebu barabyirukanye umugambwe CNDD-FDD kumbure ariko agerageza kubereka ko ari umugabo ashoboye ko musubiza mu uwo mugambwe akoresheje igikenye. Ubu rero umugambwe Sabanya Frodebu tugomba kumwitwarira kugira ngo ivyo byose ariko arakora tubishira habona. Ubundi rero tuduma ku rutoki ni Musitanteri urabona ku munsi wa gatandatu bashatse inama mbere kugira buguriro permanence arababuza arabimuruhusha kama baca barayibomora nuvuga ko nawe nyene arafite icabiziko amaro dutohoje amatoza yacu twakoze n'abantu tutovuga ngo ni naka canke ngo ni naka amatoza yacu yose afata imborera kure. Uwo Manase n'uwo Musitanteri nta bandi bariko bakoresha urwaruka rw'imbonera kure n'uwo mugambi. Uyu arongoye umugambwe wandadaye akabona ko atanibindi umugambwe wiwe uriko urazira atari uko abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bose bariko barahurumbira Frodebu n'ubunyene tumwumvirize. Uko bimeze kose ababigira babibona kandi bakaba babibona. Twe twibaza ko biva ko n'ujya ntara ya Bubanza abamisha ariko barahurumbira umugambwe Sabanya Frodebu. Twibaza ko ari mu ntumbero yo kubatera ubwoba no gutera ubwoba umugambwe Sabanya Frodebu, ariko twe umugambwe Sabanya Frodebu byo ntidutera ubwoba. Tuzobandanya urugamba rwa demokrasi ncungu ya demokrasi nyakubanye n'icyubahiro Amerika yadusigaranye tuzodebukirwa n'umunsi n'umwe tuzokwama igiyumviro bye tubihagarariye. Niyo mpamvu rero babomora permanence bakora iki ntituzoheba n'ubu dufise umugambi wo gusubira kuyubaka mu maguru masha. Idarapo ry'umugambi Sabanya Frodebu iraza guhungabana. Rero duhumuriza inzego muka zose mu gihugu cose aho ziri simenye ko turi inyuma yazo turazibona nizihangame ziharanire moro n'umutekano ari hose zifatane mu nda. Uyo akaba yari Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sabanya Frodebu akaba yari kuri mikro ya Jean Philbert Karangwa.
batumirira amate n'akamo k'ishirahamwe Tournon la Page Burundi duce twerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aya matora yimirije mu 2025 nayo mu 2027 uzikora akajyo keza ko guhindura ibintu ahubwo duhimirizanye. Ugwaruka nkawe urazi ko mwijyoje n'ivyihizo mugabo nabonye byinshi ibanye politike badusezeranira ariko ntibishirwa mu ngiro. Ivyo nivyo ariko nitwoca turera amaboko nuko bandanya urugamba guharanira agateka kacu. Ibyo muvuga n'ibikimariye ngo duharanira iki kugira dushike kuki jewe nabamone ko amatora agenda kwamara kwakunda abanyepolitike bamatwemera ibyo batwemerera hama haba injyane dufatiye ku matora ukutihanganiranira abaziga nk'ubuzima n'isinzi. Jewe nama nibuka intambara y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu amatora yaranzwe n'utunenge y'ibihumbi 2010 ibihumbi 2015 n'ibihumbi 2020 birababaye wese imiryango yahekuwe kubera injyane zo mu matora. Naba n'ubu kutihanganiranira mu bya politiki birabandanya gucanisha mw'abarundi womenga abarundi ntidushobora kuganira siko ariko turashobora oyi no guhindura ivyiyumviro ugwaruka rukerekana akarorero keza rukubaka uburundi butekanye. Biroroshe kuvuga ariko nitwo bishaka gusa mu guhagurukira rimwe tukaganira kemerana mu budasa bwacu tubwira abanyepolitike tutarya umunwa wo gutegura amatora meza kuneza ya twese. Turashobora gutangura kurondera imigwi yo kuganiriramo umuntu wese agashikiriza kari ku mutima ataco yinona hanyuma tumenyane twubaka uburundi twifuza. Aho rero numva tudakwiye gutorera umuti ivyo bibazo. Dushyira imbere ibiganiro byugururiwe bose kandi ataguhendana hagati ya bego na politike bose abaharanira agateka kazina muntu n'abanyagihugu hashyirwaho ibibanza byizewe na bose. Dushire imbere intwaro rusangi amatora imigambwe myinshi ibimenyeshamakuru zigenga kugira zikorere ku mugaragaro bazitwarira bose turwanye ibiturire. Dushire imbere intwaro ibereye nihashigweho umugambi w'inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu kwihanganiranira no kudakoresha ingimba. Kubera ko ahubwo turondera abahuza mpuzamakungu bigenga kugira bahuze impande zitumvikana ku neza y'igihugu. Hamagara abarorezi mvamakungu bakurikirana ingene amatora ariko arategurwa kugira amatora yoye kwama ariko arangwa n'utunenge haba mu nteguro canke mu matora nyezina. Muze twese duhagurukire rimwe kugira amatora y'ibihumbi 2025 n'ibihumbi 2027 azokorwa ku mugaragaro azokwitabwe na bose kandi azorangwa mu mahoro n'ingenzi ibereye. Ako nakamo k'ishirahamwe Tournon la Page Burundi rifadikanije n'ikinyamakuru Itara Burundi hamwe na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Nari mpejeje kubibabwira imiryango igera kuri 70 igizwe n'abantu 273 niyo yahunguwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 10 Nyakanga ikuwe mu site ya Murongwe iherereye muri segiteri ya Mutambara mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Aba bahunguwe bazokwakirwa ku munsi wa 4 igenekerezo rya 12 Nyakanga mu kigo c'agateganyo c'Igihanga mu ntara ya Bubanza. Umubano mubi urangwa hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani bazakiriye nimwe mu mvo nyamukuru zatumye abenshi muri bo bahunguka. Inkuru ndende na Maria Karori nini nahazo. Imana wakoze ibikomeye wewemeye kudukora muri Kongo noshimwe Mana uri Mana yo mwijuru Imana ihambaye yumvise ugutaka kwacu amen. Umunezero ntangere no waranga impunzi banoze mu site ya Murongwe zahunguwe kuri uno munsi wa kabiri ikintu cy'icumi Nyakanga umwaka 2024 mu gihe zari nyinshi zari zimaze imyaka myinshi zifuza gusubira mu gihugu cabo c'amavukiro c'u Burundi. Jewe ndashimiye igihugu c'u Burundi cyongeye kutwiyumvira kati turakeneye ko abanyagihugu bacu bagaruka tukubaka igihugu c'u Burundi. Turashimiye abategetsi b'igihugu c'u Burundi dushimira n'Imana yo mu ijuru yadufashije muri byose. Aba Barundi abenshi bavuga ko bafashe ingingo yo guhunguka biturutse ku ngorane ziri hagati yabo n'abakongomani babakiriye mu karere ka Murongwe. Aba Barundi abenshi bavuga ko basigaye barima bakarimira abakongomani biturutse kuri ico kibazo. Aba Barundi bayagiye Radio Peace FM ijwi ry'uwaruka ko bafashe ingingo yo kuzinga ibirago batabishaka.
iyo baje bava naho nyene atari vyiza biturutse kw'ico kibazo cyo kutumvikana hagati y'abakongomani nk'uko bamwe babihagiye radio yacu. Rero nahamba mu nkami y'Umurongwe Doroti Seti Komini Seti Rasterine. Hanyuma rero nkaba nkeneye gusubira mu Burundi kubera mbona nkumbuye n'umuryango kandi mbona ntamerewe neza cyane. Ubushakashatsi twarondera aho turima none ubu rero aho twaka turima bene amatongo baduhakane ko turatishura kuja kuharima nta kuntu nobaho kandi nanjye ngo n'isuku. Jewe zirajyanye twabagira Angelique abantu mu Burundi kandi nukuri jewe ndashimye nukuri kubona duhungutse dufunegera mushi cyane kubera hariho benshi bari bashatse guhunguka mu mwaka uheze biranka ari bamaze gukorako mugabo mwe Imana yabahezagiye baragiyemo hariho n'abandi nabo basigaye mugabo nabo nyene bifuza gutaha nukundi aryohe kubona ntashe mu gihugu navukiyemo nuje nosaba gusa ko botwakira ndashaka cyane bakatugira umutekano mwinshi yene naco bakaturaba ico twa dukwiye bakadufasha kandi banatwiteho hanini mu bintu by'ubuvuzi cyane cyane ko benshi nk'imwe twamenyere kwivuza ku buntu iyo nicyo gitabo cyacu kuri byo biratu kongo n'ukuri araushika urumva nta ntuzeta iburamo intuze ikibazo. Aba barundi basaba kandi leta y'u Burundi kubafasha mu byankenerwa kugira ngo bashobore gusubira mu buzima busanzwe nk'uko abandi basanzwe babana basanzwe babayemwo, bagasaba kandi n'abarundi basanzwe barahora babana kubakira neza batabinubye. Icyo baba turasaba icyerekeye cy'amaparasera nk'abantu hariho abantu benshi batagira iyo bazoshikira kandi batwawe amaparasera kuva kera amatongo baranyagwa. Nje niko ndavuga ati none tuwe nkatwe gatagira gushikira tuzoshikira hehe leta izodufasha iki kugira ngo turonka tuba n'imiryango yacu. Yewe mungukiye mu ntara ya Muramvya kandi aho naho rambake aho twabakera barahanyaze kandi abahanyaze ugazana isansi ziyo bari nimba n'abamungutse sinzi yo nza gushikira sinzi icyo leta izowafasha. Abangana n'imiryango 70 bagizwe n'abantu majana 73 nibo batahutse kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 11 bakazokwakirwa mu gihugu cy'u Burundi igenekerezo rya 12 ku munsi wa kane. Bamenyeshe ko isite mu nzibarundi ya Murongwe igizwe n'abantu bangana n'ibihumbi 11 b'abarundi, nayo iskambi ya Busenda nayo igizwe n'abantu bangana n'ibihumbi 26 iruhande y'abarundi basanzwe baba hanze y'amakambi n'amasite. Kuva mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, Jeanne Maria Caroline Nazwe ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Mahisha Lenini Nahazwe nawe ndagukengurukire tukiringaho nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu karere ka Uvira hari umudandaza w'umubiri ava mu Burundi yagandaguwe mu ndwi iheze. Esther Niyonkuru akaba yishwe ku munsi wa mbere Nyakanga mu cumba c'ihoteli muri Uvira ni mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uwabikoze yoba yari umukiriya wiwe yaciye aburwa yarengeye. Igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza mugabo abandi badandaza b'umubiri bavuga ko bafise amakenga n'ubwoba ku rupfu rwa mugenzi wabo. Diane Abriera Kaneza. Kiziga cha Esther Niyonkuru catowe mu gatondo ku wa mbere mu cumba c'ihoteli Uvira. Bamwe mu bakozi bakora muri iyo hoteli bemeza ko igihe bariko barategurira abakiriya ivyumba ko basanze icuwo mwigeme yapfiriyemwo cugaye. Aha bemeza ko buguruye ico cumba mu nyuma bakaba basanzemwo ikiziga muri nyacumba cagumye cugaye nk'uko bivugwa n'abaduhaye amakuru ku bitaro. Ba nyene uburaro bemeza ko baravye mu gitabo c'abakiriya ariko gusanga uwo muntu ari uwitwa Esther Niyonkuru ava mu Burundi. Amakuru dufise avuga ko yari yazanywe n'umuntu w'umugabo muri iyo hoteli. Uwo mugabo gushika n'ubu ntaraboneka. Abandi badandaza umubiri b'abarundikazi bafise ubwoba bavuga ko bama bagirirwa nabi bagafatwa ku nguvu canke bakicwa kuko uwo n'uwugira kabiri yishwe kandi bahaba akanya gato bagasaba gukimirwa n'igipolisi n'abajejwe intwaro. Ivyo biruko mu gihe igipolisi cemeza ko catanguye amatohoza. Igisagara ca Uvira kiri ku birometero bidashika 10 uvuye ku rubibe rw'Uburundi na Kongo bihana. Abarundi benshi baratinya kujayo baciye ku rubibe rwa Gatumba muri komine
komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura iyo bagiye gukora imirimo itandukanye. Mu ntango z'uyu mwaka nyene hari uwundi murundikazi wo mu ntara ya Mwaro yagandaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu karere ka Fizi, nawe nyene akaba yapfiriye mu hoteli naho wewe yapfuye inyuma yo kuraswa. Diane Abriera Kaneza urakenuye. Mu gusozera aya makuru dusimbire mu ndero ngo abigeme ntibahurumbira igisata c'ibiharuro n'ubuhinga muri kaminuza. Kutiyemera, kubura uburyo bwo kuja muri kaminuza, abigisha baca intege abana ni bimwe mu bituma abakobwa bataja kwiga ibisata vy'ibiharuro n'ubuhinga muri kaminuza, nk'uko bivugwa na kari mu muryango Menedora arongoye igisata c'ibiharuro mfatirwako muri kaminuza y'u Burundi. Uwo mupfasoni avuga ko mu cigwa cakozwe mu mwaka w'2019 basanze abigeme biga ibisata vy'ibiharuro n'ubuhinga batarenga ibice 13 kw'ijana. Yabivuze kuri uyu wa 9 Nyakanga umwaka w'2024 mu ruganda rw'iminsi 5 ruriko rubera muri kaminuza y'u Burundi mu kigo co kumutanga rwatunganijwe n'igisata c'ibiharuro mfatirwako ISP ca kaminuza gifadikanije n'ishirahamwe ry'abapfasoni bize igisata c'ibiharuro n'ubuhinga muri Afrika. Ku bwa Janvier Handirahisha arongoye ihuriro ry'abakenyezi bize ibiharuro ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, abakobwa barakwiye kureka kwiyumvira ko igisata c'ibiharuro kigoye. Uwo yahoze ari umushikiranganje w'indero avuga kandi ko na leta yofasha. Nduguruye Twamugina, leta yofasha abaza kwiga bakaronka aho barara bakanafungura. Ndugaye Twamugina. Ikindi, abigeme bohimirizwa bakiri bato bakumva ko ibiharuro ari nk'ibindi vyigwa bakabikunda. Ndirahisha avuga ko mu buzima ibiharuro bikenewe cyane. Nduguruye Twamugina, mu buzima nta na hamwe ugenda udakoresha ibiharuro. Nk'akarorero, ntushobora kuba umushoferi w'indege uwo bita pilote mu gifaransa utazi ibiharuro. Ndugaye Twamugina niko Ndirahisha avuga. Asaba abarimu kwigisha abana neza ndetse bakanabereka ivyo biharuro biga aho bobikoresha mu buzima. Naha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimire uruganda rwacu rwayatorokanije. Ntibagiye Yves Irakoze yariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo Jeanne d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na Gahwana.